Agacaca karantega ayegoma ndagasimba ndagatema ayegoma ndagashiru akanteze ayegoma wogenda ayegoma mani wa nkumburuzoza ayegoma ya la sasa rero ndibutsa akakantu ibana burya namba hari ikintu cyitwa ubugome sinzi uko navuga ubugome ubu n'ubugome bwaca mu gufyinata ukabona umengo uri kuri finatira ko mburi kurakora ubugome utabizi. Imagine warashobora gutegura ugaca mu nzira ukabona ibyatsi byabaye byinshi uvuga ati reka nitegere hamwe ukacubunda ku ruhande ukavuga ati ugapfundikanya ibyatsi mu nzira hama ukabunda ku ruhande ukaraba ukaza gutega agwe hama witwengere man. Abantu bose bakinye ubujinga akaba ari mu runganwe rwanje canke rurenga kuko ndaza abana bo ibintu byo bakina tuje duhure hariya muri commentaire twibwirane tumenyane kubera kabisa aka kantu ndakibutse namatwenga nkicara ahantu nkiyumvira ati none ubugome twari dufise kijya gihe bega hoho ko umuntu yanezerezwa nuko umuntu aguye wundi sivyo ari bya bindi ngene twagumye dukurana birakura kugeza yaho uyu munsi umuntu agwa abantu bagatwenga kugeza yaho uyu munsi umuntu ashobora kugwa abantu bakamwenyura bagatwenga cyangwa umuntu agasubira inyuma aho arakora ari umuntu w'umutunzi ageze kure. Si ibinyene vyagiye birakura icyo gihe twabikora mu buryo bwo butamenya ugasanga vyarakuriye mu mitima y'abantu ugasanga umuntu anezerezwa nuko umuntu asubiye inyuma mu buzima bwiwe akanezerezwa nuko naka atabayeho neza. Je ndibaza yuko ari ibi kubera icyo gihe byaca mu gufyina mugabo je ndiko navyumvira aba harimo n'ubugome kweki wiyumvira ati mbe yagwa kundura amazuru canke amenya akavayo wabikoze nko gufyinata bijanye bacavuga ati gufyina havamwo gufyinuka ariko kandi je nkavuga ati tujuhure muri commentaire mumbwire neza ibi bintu izi nzigo ziri mu bantu mwiki gihe abantu bataryohere guterambere ry'uyundi batifuza ko nakateye imbere avuze gutera imbere bakabona abarenganye bagatangura kumutega udutego hakavaho bimwe bita abayisilamu bita ngo ni husuda ugasanga batangwe ukaroga umuntu kubera ifitina ukaroga umuntu kubera inzigo umufitiye yuko ateye imbere ugacumuroga ibi bintu nubona yuko kumbura mu bwana bwacu dushobora kuba twarabikuranye hama abo byakundiye bakihana bakabiheba akaba marame ariko abandi batavyihanye bobo bakabibandanya mu zindi nzira atari za nzira zo gutegana agacaca ahubwo tugategana iyindi mitego mu buzima. Abaje kureba kano ka video bose mwibuke kugira subscribe, mwibuke kugira like, gufyonda like, mwibuke no gufyonda kuri partage canke share kugira ngo bisangize no yundi kugira ngo hirya no hino twumve ico bagona kwiki kintu. Kera twabifata nk'imikino mugabo ubucaca buracariho mugabo buce mu zindi nzira udutego dutegana mu zindi nzira. Rero yashoka ko ari zanzigo nyene zagumye zikura ziwe za kera ngo reka ngo ntege ngo abanibundire ku ruhande ndabuza kugwa hasi nitwengere ugasanga nizo nzigo nyene zagiye zirakura. Cyo gihe twabona nk'umufyinato mugabo kubera kavuye ku mutima ugira utege mugenzawe ntuzo kuraza kugwa ashobora kugwa akavunika ukuguru arashobora kugwa akabanza umunwa hasi amenya akavayo arashobora kugwa umutwe akawukubita ku gisuti ubwonko bugaseseka men ariko barakurikirana kano ka video neza mubimbwire mumfashe
tuje muri commentaire mumbwire abo baba barakinya ku kantu nabo batubwire ukuntu byari bimeze ico gihe kuko karagakino twishimira nanje naragakinye vraiment naragakinye ariko n'ibintu umuntu okora mbona ko ari uburofa nico gihe navuga ati twari dufise uburofa budasanzwe reka ndabasabe duhuriye muri commentaire mubimbwire neza mumbwire uko iwanyu aho mwabikora iwanyu uko byari byifashe mbega ntawe wagateze ngo agire ingorane hama wicuze mu nyuma ico wakoze ubabazwe n'ico wakoze mu nyuma kuvana nuko yaguye mbega nta gihe woba wagateze umuntu wanka ngo aze kugwa ugasanga agafashe mwene wanyu canke mubi wanyu ntivyashitse kwavuga ngo urucira mukasa rugatwara nyoko nta gihe wowe warashatse ugatega umuntu w'umwasi cyangwa umuntu wanka ngo aze kugwa hama wa muntu agateba hagaca uwiwanyu agacanka mama wawe papa wawe akagumurorera mbega ico gihe wacu vyifatamwo gute candangiza rero mpanura ati twige gukora ineza guhera tukiri mu bwana bwacu kuko iyo neza niyo izodukuza hama tugakurira mu muco tugakurira mu rukundo kuko ndazi hari abantu batega ku gacaca kera bitabavuye mu mitima n'ubu bategana dutego dutandukanye iyo bagenzi babo bateye imbere batishimira iyo bateye imbere bakabateka utwo dutego rero muri commentaire aba barakinya ku gakino mumbwire n'ukuntu byabagendera hama turabe timbega ugwaruka gubu tworuhanura iki navyo muraza kumbwira cyo twohano ugwaruka gwacu gubu Imana ibahezagire murakoze yari NJ mtoto wa boda uko musanzwe munzi nkaba mbandanya ndabategura utuntu dutandukanye nimba mu muziki ntariko ndabaha ingoma zimeze neza reka mbe ndabateramishe mu ibibindi turindire yuko izo ngoma zisohoka nimwe ndategura mugabo hari n'utundi tuntu mba nimwe ndabaganirizamwe tuba turiyagira rero mu bwo buryo turindiriye ibintu uko bigenda nakubwiye ugashika kuri channel yanje namutaragira sabone cyangwa subscribe cyushonda kuri subscribe cyangwa sabone kugira ngo uze urirabira ibintu byanje bishobotse kugira ngo uzaronka notification y'ibikorwa by'uwanje kaya gakengero cugafyondako cugafyondako hama ntiwibagire like share kugira usangiza abandi uko bishobotse ku mbuga mugashire no ku mastati yanyu kugira ngo kumbure tumenyane abantu bakinya ku gakino bose tumenyane murakoze cyane akahise kanje nikari keza byari byo gupfundikanya ndabeko noba ndamaze kabiri uraca bugacana yandi ibihe bigahibindi